guys abakunzi ba ETBC TV aho muri hose muraho mumeze neza. Umukanya tubashikirize amakuru ataraho ivumbi, amakuru ashitse cyane aho ibintu bitamusanzwe bimenyereye. Kamanda bandabibutse ko mutuza kwanda gukora subscribe hamwe na sabone kuri no channel yacu channel ya YouTube hama mukore na partage twashira mu cyongereza hama mukiko na je na like ubane mukurikirana amakuru ataraho ivumbi, amakuru abareka kwitana tubasanga tubabwiye ko no kuino channel ya ETBC TV tushira amafilme amakomedi ndetse n'ibindi biganiro bisanzwe bifasha abantu ugaruka ndetse n'abantu bose imyiteguro yabo n'imibereho yabo bashobora gutunganya ubuzima. Uno munsi rero tukatubashikirize amakuru nyengeje kuronka aho mu kanya gatonya haraguye ibara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho wahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho mu kanya yari mu myamamazo i Pennsylvania hama inyuma yaho arasiwe ku gitwi mu gisagara cya Pennsylvania mu gihe imyamamazo ariko Imana ikaba yakinze akaba atacubeshewe kubona. Nuko Donald Trump rero amashusho amwerekana ariko arikora ku gutwi kuko yerekana yuko yababaye mu njyamo yaciye atabagwa n'abajejwe umutekano wo muri ako karere nyene hama baca bamera nk'abamufuka muhundaye ko mu gihe we wariko urusoro rwamuciye ku gutwi. Mu butumwa yaciye ku mbuga ziwe ukanamumenye za Twitter hamwe na Instagram avuze ati ncumva ko hari ikintu kibaye, ncumva urwamo rw'amasasu nagiye kwifata mutumera nk'ubwiguka ati numva ikintu kigwise ugutwi ndavye mbona amaraso ati mbona kunama. Nuko Trump kandi yanditse ati nkimera kumva ivyo nacemera ko hariho ibintu bitameze neza ati muri rusange nshemera umuda kunama ati kugadasima abari abajejwe umutekano bari aho hafi kuko baciye bantabara. Trump rero yaciye agerukana kwa muganga mu gihe bariko baramubuza imodoka kugenda kwa muganga, yaciye amanika ukuboko kukuryo yereka abafana biwe ati ndacyariho ati kandi ndakomeye ati ndanashikana. Amaraso yaboneka neza ko ari amaraso agishushe, ubona ko yarangije kuraswa burya yaraswe mu mutwe mugabo Imana atabara kuko yaragiye kwikora ku gutwi asanga urusoro rufashe ku gutwi umva ko Imana yakinze. Mu itangazo ryiwe rero umukuru w'inkerwa mu nama nshingamateka yitwa Hakeem Jeffrey avuga yuko ati nifatanije n'abahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ati kandi mbanaye ndanamusengera ati nzomufashe no mu masengesho. Umushikiranganji nawe wa mbere w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer nawe akaba ari umwe mu bafashe ijambo, umuyobozi w'ikirenga mu rwego rw'isi akaba yafashe ijambo avuga ati nifatikanije hamwe na Trump mu mahoro wiwe ati kandi ndabura inyuma no mu majambo yiwe kuko ati demokarasi ntiganze yongere itsinde. Hariya mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani yitwa Fumio Kishida aratera kamo cyane cyane amaleta nk'ayo gushigikira umusanzwe aba ariko aragerageza gushigikira demokarasi no gukomeza demokarasi. Hama eka n'umushikiranganji wa mbere wa Canada yitwa Justin Trudeau avuga ko ababajwe cyane cyane no kubona wahoze ari Donald Trump yahoze ari cegera cyane umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugandagurwa n'abantu ngo bataramenyekana. Mu gihe rero byagitezwe ko ejo ku munsi wa mbere Donald Trump azoshikwa ku mugaragaro n'umugambi w'abarepublike kugira ngo umwemeze ko ariwe azobasurikira mu matora. Donald Trump rero ngo uno munsi abarepublike benshi bari biteze yuko aza kubereka hamwe baramuka atsinze uzomubera itegera ciwe ca mbere c'umukuru w'igihugu. Umukuru w'amateka yitwa J.D. Vance azwi ko ari ku rutonde rw'abo Trump ashobora gutorwa mu bazomubera itegera ciwe, akavuga ariko ati arababajwe cyane cyane no kubona uwo asanzwe yitwa inshuti y'akadasohoka yahatswe kugandagurwa n'abantu bataramenyekana. Trump rero ngo akaba ari kagurirwa mu gisagara ca Pennsylvania n'abajejwe umutekano ngo bari bamaze kuwutura mu gihe ngo abakaba batanga gukeka yuko mukeba wiwe Joe Biden asanzwe ariwe arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ariwe ashobora kuba ari inyuma y'ibyo byose, ariko Joe Biden makuru dufise akaba yahakanye arubaguza ko ivyo bintu atoba yarabikoze na gatonya. Hano ikinyamakuru mu Wikipedia cyavyandika ko Donald Trump hakimeretse 2023 gusa kiri kintu kibaye. Donald Trump akaba yavutse itariki 14 z'ukwezi kw'indwi mu 1946. Donald Trump kandi ni umwe mu bamiliyarderi bakomeye rwose ku isi, aho usanga agiye afise inganda zitandukanye
ndetse n'amazu mbere menshi atandukanye. Donald Trump akaba rero umwe yavukiye ahitwa i New York, akaba ari umugabo asanzwe afise amamiliyaridi menshi, akaba ari umuhanzi kandi akaba ari umuproducteur, aba afise amateleviziyo ndetse cyane cyane amateleviziyo menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kenshi ukaba usanga ari we ayarongoye, akaba kandi ari n'umumambere wo muri w'umugambwe w'aba Republican hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe yabaye umukuru w'igihugu agira 45 kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga gushingwa. Yatowe igihe muri mwaka w'2017 tariki 20 z'ukwezi kwa mbere niho Donald Trump yaba umukuru w'igihugu. Donald Trump rero akaba yatwaye ikiringo c'imyaka 4 aho yahejeje manda yo mu mwaka wa 2021. Donald Trump akaba yasubiriye uwitwa Barack Obama, hama nawe aza asubirirwa n'uwitwa Joe Biden. Biography ya Donald Trump no musere twavuga yuko asanzwe afite tariki 14 z'ukwezi kw'indwi 1926, akaba afise imyaka 78 ngaho tuvugana. Donald Trump yavukiye New York muri Etazini, akaba asanzwe ari umwe mu banyamerika, akaba yatanguye kwinjira mu vy'intwaro vya politiki mu 1999, aja mu mugambwe w'abademokrate mu 2001 gushika mu 2009, hama ava mu mugambwe w'abarepublike mu 1900 utanga kwinjira mu mugambwe w'abarepublike mu 1987 gushika mu 1999, gushika mu 2012 hose yari akiri mu mugambwe w'abarepublike. Donald Trump se yitwa Fred Trump mu gihe nyirawe yitwa Mary Ayana Markland, akaba asanzwe afise na sokuru witwa Frederick Trump. Donald Trump kandi rero afise na inakuru yitwa Elizabeth Christ, aho ubona yuko afise bene wabo bitwa Marlene Trump n'uwitwa Barry Trump, Barry Trump Jr na Robert Trump. Donald Trump rero akaba amaze kugera ku bagore batatu, uwitwa Ivana Jakovic akaba yari ava mu gihugu c'Uburusiya, babanye 1977 gushika mu 1990, abana n'undi mugore witwa Marla Presse, akaba nawe asanzwe ari umunyamerika, babanye 1993 gushika 1999, arongora umugore wa gatatu witwa Melania Knauss, gushika no bose bari kumwe yitwa babanye 2005, akaba bafatanye. Donald Trump rero afise abana bitwa babiri yitwa Donald Trump Jr, wakabiri yitwa Eric Trump, wakabiri yitwa Tiffany Trump, Bafron Trump, akaba ari umuryango witwa famille ya Trump. Tubiga ko mu kiganiro cyacu cyo hanyuma aho tubabwira ubuzima neza bwa Trump, company yiwe asanzwe akora, bananya kubabwira ko umwana gukora subscribe, abataragira sabone mu tonde ko hajya hari akantu k'agakengeri utiklikako kamaze kuvuga ukatutangura kwirongera uburyohe bwo kuri ATBC TV. Ushaka amakuru y'inkino, ushaka n'ibindi biganiro, ushaka publicité, ushaka gukoresha imanza za mariage, photography, ufise imanza zitandukanye, ushaka gukoresha photography ya impression, hano tura muri ATBC company uza ukaca wishikirane kurara ya 15 aho bitwa muri Mirangode, hagufi cyane n'ibitaro bya Adolphe, ni kuri Salon of Gate. Utubara hano handitse ko Cyber cyangwa se Secretariat Cyber, niho muri ATBC TV. Rero asanzwe aba mu karere kitwa Jardin Kushane, aho Donald Trump yaragirije amashuri ahantu yitwa muri Wharton School, ahantu Pennsylvania nyene iwabo, hama acaca gukora akazi hariya mpira iwabo, hama akaba ari umwe rero mu basanzwe baba bitwa ba Presbyterianisme, iryo nishengero asengamo. Trump rero akaba afise aho ataha mu rugo iwe bahitwa muri Trump Tower, aho witwa muri Bare Algo. Trump akaba asanzwe afise imbuga nyinshi zikuze zigenda zimufasha, aho asanzwe afise n'usanzwe ari umujyanama wiwe akaba n'umugabo witwa Fred Trump. Mwakoze rero gukurikirana ikiganiro, mwakoze gukurikirana ano makuru yacu yavuga kuri Trump, murakoze mugira sabone, mugabe subscribe, hama usasane ano makuru mugenda partage twashora mu Cyongereza, hama turabakunda cyane. Ciao ciao.